Ndabaramutse ndabaha n'ikaze ni kuri rwa rubuga rwacu arirwo rwanyu Never Give Up TV Info. Sangwa ikaze mu kiganiro cuno munsi tubabazaniye nka update niko novyita. Ku munsi waje twarabasangije ikiganiro cerekeye ingene umuntu ashobora kugurura account muri coin shasha muri aya mafaranga y'ikoranabuhanga ariko aravuka ku muvuduko udasanzwe nkuko twabibabwiye mu makuru aheruka. Uno munsi rero twabazaniye nka update ingene ushobora kuraba ko amasaha 28 yaheze kugira ngo ushobore kubandanya no gucukura rino faranga rya USDS. Iyo rero amasaha 28 yaheze barakwereka ko umwanya canke timing barakwereka ko yarangiye, usabwa gusubira gufyonda ahanditse mine. Uno munsi rero reka tuze kuraba ingene ushobora gukoresha USDS ukagura izindi coin zisanzwe ziri ku isoko nka Bitcoin, Solana, Picoin n'izindi wifashishije amafaranga yawe ufise kuri balance ya USDS. Narababwiye ejo yuko aya mafaranga ya USDS canke iyi coin ya USDS ushobora kuyivunjamwo ayandi mafaranga uri ndani muri iyi swap phone, ugashobora gukoresha aya macoin uba wamaze kumayininga canke uba warose kuri balance yawe ukayahinduramwo ayandi macoin asanzwe ari ku isoko nkuko nazibabwiye. Nivyo rero no munsi nashaka ko turaba ku bantu bakoze account bakugurura account ya swap phone maze bakamayininga iyi coin kugira ngo bironkere ama USDS. Nibaza ko utarakora yoba ariko aracikwa, yoba ariko arasamara cyane kuko ubwo baruhombe bukomeye cyane. Nibaza ko video yerekana ingene umuntu ashobora kwiyandikisha mu buryo bworoshye cyane kandi bubangutse. Nayitanze ku munsi w'ejo, nimba utayiravye subira kuri runo rubuga rwacu usubira inyuma uraza kuyibona. Irakwereka neza ingene ushobora kwiyandikisha mu buryo bworoshe kandi bubangutse mu kanya gato cyane, maze nawe utangure gucukura ino coin ya USDS. Coin ya USDS rero iyo umaze kuzironka kuri balance yawe, narababwiye ko ushobora kuzikoreshwa gura iyindi coin. Nivyo tugiye kuraba mu kanya gato cyane, nkurikirana akantu kamwe ku kandi twidugira twimanukira tuja muri web 3 tuva muri web 2 twigira muri web 3 twidugira twimanukira kwa kundi hahandi guys. Nivyo tugomba turabe rero. Nuko turinjira muri account. Ku bantu bakoze account, twinjire muri account hano. Nukuvuga je nahejeje ku mininga. Aha murabona ahantu handitse mining will stop after. Murahabona ngaha. Iyo wewe utarayinjira muri account ya kugira ngo umininge, uza gusanga aho hantu hasa na John iri baramubona ngaha muri iyi application yacu ya swap phone. Uza gusanga hasa na John handitse mine. Nukuvuga ngo baba bakwibukije ko usabwa gukora mining umwanya uba waheze. Aha rero murabona neza yuko jewe namaze guheza mining yanje, namaze kuyiheza. Murabona ko $24 zamaze kuja kuri balance yanje. Nuko rero nagomba rero turabe ingene umuntu ashobora gufata izi coin ziri ngaha. Murabona izi buto ziri ngaha munsi. Izi buto ziri ngaha munsi murabona ko ari nyinshi. Hariho market, hakaba na home, hakaba na wallet, hakaba na history, hakaba na friends. Nukuvuga yuko iyo ushaka kugura izo coin zindi ziri muri ino application canke runo rubuga rwa swap phone, ushobora kwifashisha iyi buto yo munsi. Iyi buto yo munsi yanditse ko market. Kuvuga iyi buto yo munsi yanditse ko market niyo uca ufyonda ko. Reka tuyistonde ko turabe maze tubone ibikurikira ingene ushobora kuvunja aya macoin ya USDS ukayavunjamwo iyindi coin. Nuko rero twamaze gushika hano, murabona ko duserukiye ahantu hari amacoin atandukanye. Aya macoin rero ico no babwira coco asanzwe ari ku isoko ku basanzwe bafise ama exchange canke bafise izi applications zo kuvunja amafaranga atandukanye. Ndavuga nka za Binance, KuCoin, Getio, L-Bank
n'izindi nyinshi zitandukanye. Coinbase baraca babitahura neza ko izi coin zisanzwe ziri ku isoko, uyifise uba ufise amafaranga. Uno musi tuvugana nk'iyi Bitcoin iriko iravunja mu bihumbi biriko birakabakaba mu bihumbi 19. Ethereum iriko iravunjwa mu bihumbi 8 n'amafaranga. Nk'iyi Ethereum mu mezi aheze yari ku mafaranga 500, ariko no munsi mu mezi makeya ikaba imaze kugera ku madolari angana 800 arenga. Nuko rero twariko turaraba ingene ushobora kugura zino coin. Murabona ko hariho n'izindi nyinshi munsi, hariho USDT, hariho Solana. Solana nayo ni coin nziza cyane, hakabaho na BNB, hakaba na XRP kuba yizi ni coin nziza cyane ifise amateka meza gose kandi ikiri hasi, umuntu ashobora gushiramo udufaranga canke ashobora kubika maze akagenda arunguka buke buke ho igenda iduga. Rero aya n'amahirwe twarose ko ushobora kumininga zino coin maze ugashobora kugura iyo wipfuza muri izi zose ziri ngaha. Waba wagura Picoin murayibona ko nayo nyene ngaha aye irimwo kuri runo rubuga. Murabona ko yamaze kuba yojamwo, ukaba maze ushobora kuzigura ukoresheje aya ma USDS ukazibika muri ino swap phone yawe, maze ejo canke ejo ishobora kuba yageze ku kindi giciro. Nukuvuga ngo ngaha murabona ko hari ahantu handitse buy, uko mubibona hano. Murabona buy. Wewe rero mu gihe ufise USDS kuri balance yawe, ngaha urashobora kugura coin imwe muri izi izoba wipfuza ko ushobora kugura hano muri runo rubuga rwa swap phone. Nuko reka dusubira inyuma maze dushobore gufyonda kuri imwe ngaha maze turabe igiciro ziriko ziravunjwa ko kuri trading view, niho berekanira ibiciro by'amacoin atandukanye abasanzwe ari ku masoko. Reka nk'akarorero dufyonde kuri Pi USDS. Murabona neza yuko bamaze kutuzanira ibiciro vya Pi USD, ibiciro iriko. Nkaba narababwiye neza yuko USDS imwe ingana na USD imwe canke USDT imwe. Nuko rero iyo ufise ama USDS 28 ayo uyaronka mu munsi umwe, ukuvuga mu masaha 28 kubera ku isaha baguha USDS imwe. Mu masaha 28 rero bisigura ko ufise ama dolari 28. Aha rero ushobora kwigurira aya ma Pi kuri iki giciro cy'ubusa n'ibice 44 na 52. Kuvuga ngo Picoin ushobora kuvunjamwo ayo ma USDS yawe ufise, ushobora kuyaguramwo izi Pi ukazishira kuri balance yawe ngaha aye muri runo rubuga rwa swap phone. Mukaba muzi yuko rero Picoin yo isanzwe iri ku isoko, uyifite uno munsi kandi nayo yatanguye nkuko nyene iminingwa buke buke. Abayimayininze barabizi. Uno munsi tuvugana ukaba ushobora kudandaza izo ufise maze amafaranga yawe ukayakoresha ivyo wipfuza. Nuko reka dushobora no gusubira inyuma kugira ngo turabe izindi coin ziri kuri runo rubuga. Aha no kuvuga murabona ngaha kuri balance ko banyeretse yuko mfite ko amadolari 28 uko nabibabwiye kuva ejo twiyandikisha. Mwarabonye ko twiyandikije ku munsi w'ejo kubo twajaniranye, abasamaye nabo nta kundi, ariko umwanya uracari mwiza kuko turi mu kwezi kwa mbere. Ino coin ya USDS itanguye canke uwo mushinga wo kumininga ugiye ku mugaragaro, nawe nturacegwa ushobora kwiyandikisha. Nkabamenyesha ko na video yo kwiyandika iri kuri runo rubuga rwacu rwa Never Give Up TV info, akaba arihuza gusanga
video ikwereka neza ingene ushobora kwiyandikisha. Nkakwibutsa kandi ko usabwa kugira sabone canke subscribe kuri runo rubuga rwa Never Give Up TV Show canke info, akaba ariho muzoza murakura amakuru atandukanye ababwira ku vya cryptomone zitandukanye, ingene ziriko ziraduga, ingene ziriko ziravuka, amateka yazo, ibi n'ibindi, ingene ushobora kuyavunja, ibyo ushobora kwifashisha kugira ngo amafaranga gushikire ari amakashi mu mufuko wawe. Ibyo byose tukazogenda tubirabira hamwe. Reka dushobore kumbure kwandika igitigiri c'amapayi dushaka muri izi USDS ziri kuri available balance, maze dushobore kuba twozigura dukoresheje zino USDS. Twandika igitigiri nk'akarorero, turashobora kwandika amapayi angana na 50. Murabona ko tuza gusaba gukoresha ama USDS 22 n'ibice 5. Murabona ko nakoresheje kwandika ko nshaka kugura amapayi 50 nkoresheje USDS na mayininze ku munsi umwe, bakaba bampaye payi 50. Payi ejo canke igihe hejo ishobora kuja ku madolari 500 canke 1000 n'ayarenga, navyo birashoboka cane. Reka tuyifyondere ngaha aye kuri buy. Murahabona mwese aha kuri buy, aha naho dufyonda swap phone buy successful. Urabona ko vyamaze gukunda batweretse buy successful. Tuduga twimanukira kwa kundi hahandi guys, nibaza ko abo turiko turajana canke abamaze gukora uno mushinga bamaze kugurura account zabo, nibaza ko bariko baranezerwa no kwigurira amapayi canke ama Ethereum canke ama Solana canke ama Ripple canke XRP na BNB canke Binance Coin. Iyi Binance Coin ikaba ari coin yatangujwe na Binance mu mwaka wa 2017. Murumva ko iri kwirakwiza imyaka 8, ikaba yavukiye ku busa n'ibice kimwe, ariko no musi tuvugana ikaba igeze ku madolari arenga 800. Murabona ko rero turavye ngaha kuri balance aha muri ino account yanje, murabona ko fise amapayi angana na 50 yamaze kujako kuri balance yanje. Mwabibonye mwese guys, nibaza ko umwe wese ashobora kubikora mu gihe twajaniranye. Mu gihe jo wararavye ino video yerekana ingene ushobora kugurura account, uno musi nawe ufise amadolari 28 ushobora kuyakoresha ukagura ama Picoin canke ama Solana canke ama XRP iyo wipfuza yose muri zino zisanzwe ziri kuri runo rubuga rwa swap phone, kugira ngo uyibikeho umutungo w'iri faranga ridafadika. Nababwiye ko ririko rirakora amateka ku isi, turiko turinjira mu mpinduka, twiduga twimanukira kwa kundi handi tuva muri web kabiri tuja muri web 3, aho rino faranga ry'ikoranabuhanga rigiye kwandikisha amateka ariko kuutasamaye cyane reko dufise amahirwe menshi cyane. Nabasezeranye kubazana amakuru menshi ku munsi agiye asohoka ajanye n'amacoin agiye gukora muri ino nshasha canke muri buno buhinga bushasha bwa blockchain, aho tugiye kwimuka, aho Muswahili yavuze ati dunia ina shift. Rero ntusigara inyuma, yoba ari ubuhombe ukomeye cyane. Nuko rero reka tugarukirize hano maze dusubire mu biganiro bikurikira. Ndakwibutsa gufyonda kuri subscribe canke sabone, ndakwibutsa kandi kuntera intege ufyonda kuri like canke comment mu kutubwira ico kitagenda neza canke aho utasobanukiye, kugira ngo dusubiremo ibiganiro, na cyane kugira ngo ntihagire usigara inyuma. Umwe wese tugende tujana kwa kundi hahandi tuduga twimanukira twigira muri web 3, aho ifaranga ry'ikoranabuhanga rigiye kwandikisha amateka akomeye cyane. Ukasabwa rero gufyonda kuri sabone canke subscribe maze tuduga twimanukira muri web 3. Reka dusubire ku munsi w'ejo, ndabipfurize kuroranirwa aho muherereye hose mu bikorwa byanyu kwa kundi hahandi. Reka dusubire ku munsi w'ejo, ciao, bye bye.